wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje Ntiyantumiye akenshi ndibaza ico wambonyemwo gituma unkunda uku si rimwe si kabiri mbona ineza yawe ku buzima bwawe. Sandi ninde muri Hidden Talent? Sandi ayoboye lebo ya Let the Star Shine, niwe murongozi wa Let the Star Shine. Hano kuvuga Sandi atwagwa na Riva. Atwagwa muri donc atwagwa muri Hidden Talent. Hidden Talent nayo gabitwagwa na Riva. Ego. Ni kuvuga Sandi atwagwa muri Hidden Talent. Hariho makuru ko tuzi yuko Sandi iyo bariwe manager canke ashiramo imitahe muri Red Star Shine canke muri Hidden Talent. Umva ko bica bitandukana. Ikirenze bakuzi ba Avuze TV mwiriwe mwaramuse gakeye muba mwizi gitondo cyiza Ivana naho herereye ni kumwe na Simon Pro behind camera tukaba turi kumwe na Plus imbere nawe ngo mubona ati kumwe n'umwigeme mwiza cyane yitonda koze Daniel ibyo bizari cyumbeshe ega utari itunda ntavyo uvuga Daniela ni bon amakuru y'imisi barukana kera muri Buja Today oya sinabihuse Daniela turakwakiye kuri Buja Today. Murakoze cyane ndabakiyenga muri kino kiganiro. Tukaba turi muri mu nyubako za Hidden Talent na ahantu ushaka kwerekana impano yawe. Ukaba ushaka kwerekana impano yawe barabigufashamo canke ushaka kuhakorera canke ukaza kuhakoresha ibikorwa byawe byose birashoboka. Yes Daniela igihe kitari gito tutabonana muri Buja TV ku uyu munsi turi kumwe Imana ishimwe cyane. Amen. Nko nemeje kwibabwira turi mu nyubako za Hidden Talent nashaka kwerekanira impano yawe kandi uyu turi kumwe ni umunyamabanga wa Hidden Talent araza kutubwira bimwe muvye ngarumva nk'umunyamabanga amabanga yose abayazi naho atari yose avuga gusa aratubwira yo biri ngombwa akavuga sivyo none. Nibyo. Ndabivuze ko Daniela koze ni muririmbyi wa gospel indirimbo mpimbaza Mana sivyo? Yego. Navanga indirimbo z'Imana ivyo bintu menga ntibibaho ni indirimbo mpimbaza Mana chezo gutazira Imana ziyaze muri kantike bitandukaniye. Indirimbo zo gutazira Imana donc ari zihimbaza Imana n'izitazira Imana bivana nuko umuntu agitahura. Guhimbaza no gutazira kumenga no gutazira asico kimwe ni ibintu bibiri bivukana mugabo byose bifite intumbero imwe gusa. Hariho kuvuga bukuru bw'Imana no kubwira abandi bukuru bw'Imana. Hariho kuvuga wadressa ku Mana no kuvuga ubwira abantu by'Imana yakoze. Ukuri iki muri ivyo byose. Ndabivuze ko aherutse gusohora indirimbo bitwa Ntiyantumiye. Ntiyantumiye ajya gisiguriye. Ndagukunda. Ninde wakunda? Imana. Nagira n'umusore. Uwo musore no kunda nkamuririmbira iyo wametse gute. Barabaririmbira none usanzwe n'umuririmbyi uzoririmbira umusore wawe kuri mariage. Kuri mariage nzomuririmbira mugabo sinova naduruka ngo ndaririmbe indirimbo ugasanga n'umuntu ni baramuzi no muhira. Hama undagenga yaririmbiye Imana ni indirimbo yo guhimbaza Imana. Ahajye warahimbaje Imana cyo waratazi Imana ko waririmbye Ntiyantumiye. Nahimbaje Imana.
wahimbaje Imana warimbye urukundo rw'Imana cyo urukundo rwo gukunda Imana sibyo ya n'urukundo donc narimbye urukundo rw'Imana donc nariko ndabwira Imana ko ndayikunda selo n'ivyinkorera tutaraja kure na kure shaka kaye kandi wampinduriye ibihe wampinduriye amateka gatoya gusa kugira abantu mve ko turi kumwe n'umuririmbyi Kamen wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe wampinduriye izina wampinduriye amateka yanje warahinduye vya bihe urahejeje nahejeje kwiteyamo basi gatoya kwiteyamo akenshi ndibaza ico wambonyemwo gituma unkunda uku si rimwe si kabiri mbona ineza yawe ku buzima bwanje. Yes. Daniela, izo ndirimbo zibiri nizo tuzi cyane, nizo gusa cyari izindi ari izindi nyinshi kubera ko izo zibiri arizo tuzi cyane gusa ni uzizi wenyine ari zibiri zonyine ariko hari abandi batizi jenyine nibaza ko ariko rutankurikirana ndagukurikirana sinavuze ko izina zizo nizo mbona cyane imbere donc nizo novuga ko basiza kubatse ubundi indirimbo zanje mfite indirimbo 5 mena kuri YouTube ndabivusa ko Daniel ari umwana wa Sandi mvuze ko uri umwana wa Sandi nibaza ko ntihenze aya ntibihenze ni umwana wa Sandi mu buryo bwo kumurera canke gukorana bivana nuko bitahora si umwana wiwe yavyaye gusa je nibaza ko ari umwana wiwe sivyo Sandi ni mama Daniela uri kuraraba uru rugendo rwa gospel music ubu rugeze ufatiye kugihe watanguriye n'ubu ndabye aho natanguriye hariho avantage novuga ko aho narindi kare ubu siho ndi hariho changement ugerageje kuraba n'ibikorwa ndiko ndakora hariho itandukaniro rero ndiko ndabona Imana mu buryo butandukanye kandi ndacarushiriza kuyibona okay n'indirimbo zawe nyinshi tiko turaraba views zo batari kirenga wibaza ko gusa rero mbabarire shaka kuvuga atari kirenga wewe bivanye na views washaka akaba ni kirenga ariko ndavuga ko niko ndabateyamo mengera cyari nko kuri 3000 uko 3600 nimba nihenze wibaza ko intambamyiriye kuba teyamo indirimbo nziza iryoshe image nziza itera kwiza nka 50000 abantu bamaze kuyiraba nibaza ko ikibazo abantu badushigikira ntabo dufise kuko ngerageje kuraba nta support nyinshi naronse nabona haye link zanje bamfashe kuposta bamfashe kumenyekanisha even aba journaliste nasabye ibiganiro donc ntivyari byoroshe naba ama views mfise ndabashimira Imana kuba naranabaronse kubera ko nta support nigeze ndonka wibaza ko kugira ubure views ababuze support canke abahabuze abaraba indirimbo canke biva ku gikorwa uba wakoze we wibaza ko biva oya jewe nibaza ko byavuye kutaronka support igikorwa nakoze igikorwa ciza ngerageje kuraba feedback iranyereka ko igikorwa canje ari ciza gusa naho byapfiriye abadushigikira hari abantu nyene usanga badakunda ko abandi batera imbere akavuga ati peut-être nka postinga link yiwe canke nkavuga nti bakurikirana uyu muntu even n'abagenzi banje ari nabo nabonye batanshigikiye mbega asanga ivyabandi arabishigikira nkibaza ati kubera iki swat ariko ndabirekanye nkavuga nti Imana niyabona ko bikwiye ko ntera imbere cyane izo menye kubigenza nizoca muri abo bantu batabishaka ariko ifise ukuntu yoca inzira hama bigatungana nyene bikabomoka wibaza ko iyi mpwemu yo kudashigikirana yo biva kuki abagenzi ndaza afise abagenzi beshi cyane ni kuvuga bajya abagenzi muvugana nabo mutavugana aba kuri telefone abo mubana abo mwiganye andi heshi ni kuvuga abagenzi bawe baza gukora ivyo uri kuvuga indirimbo uyu munsi imaze kugera kure
cyane ubaza ko iyo mpwemu yo kutwumva ko bofasha Daniel iva kuki benshi babishiramo inzigo babishiramo inzigo so rero nimba ndagufitiye inzigo canke ishari sinshobora kugushigikira mu bikorwa bya sinshobora kwifuza kutera imbere donc kenshi biva ku ishari biva ku nzigo ariko bavye ngo agati gateretswe n'Imana nigahinurwa n'umuyaga buke bizokunda abatankunda bazonkunda Imana izobatuma bankunda kandi bonyene bazogaruka banshigikira banfelicita sinitayeho abantu ahubwo ico maranira nukurambega iki gikorwa canje Imana iracemera mu gihe Imana icemera izotuma n'abandi bavyemera Imana ivyemeye byose birakunda nimba Imana ikwemera ninde yo gutera ubwoba nta numwe Daniela uri kuraraba muri bihugu bibanyi Rwanda Tanzania canke basi gifata ivyo bibiri byonyene abaririmbyi ba gospel usanga ari abaririmbyi bari nk'abanganya visibility n'aba profane ariko nitwebwe ugaruse ngaha usanga n'aba barijende ba Polineri ba Fortran uri kuraraba kabisa visibility yabo sikirenga kandi vraiment mu Burundi abakristo ni beshi ingoranirihe kaba kristo ari beshi gusumba abataja gusenga nakwibaza ko bajya abakristo bagomba gushigikira umuziki mpimbazamana bon agahaze karihe ikibazo ahantu kiri abakristo bacu ndabakunda cyane ariko kandi ntibaratahura nk'ibindi bihugu duhanye imbibe canke ibindi bihugu gospel yaho irateye imbere cyane gospel yaho usanga itunze umuntu ugasangana umuntu yishoboye kwitunga n'umuryango ariko uje muri gospel y'abarundi benshi turakenya ukaca bibaza why aho byapfiriye cyambere igihugu cacu donc nta support ikwiye dufise mu gihugu cacu haba muri profane haba muri gospel ikigira kabiri aba gospel bo mu Burundi ni cyakindi navuga abenshi barabishiramo inzigo nta wifuza kundi atera imbere ni bake baba bifuza iterambere kundi mugenzi wiwe mugenzi tukimeze guco ninde uzatifuza iterambere ry'uwundi barahari nako barahari benshi twama twababonye urabaduha amashano urabatugira iki badutega imitego myinshi turababona ariko Imana igere dusimbuta ari ibintu byinshi Imana dusimbuta kandi bitwa ngo nabakitwa bitwa ngo barakijijwe bitwa ngo barasenga bitwa ngo baranaririmba mais ishari ni ribi cyane niyo rizotuma tudatera imbere mugabo mu gihe twogirira urukundo entre nous byose bizogenda neza ega nuko Daniela nk'ubu nimba muri nk'abaririmbyi nka 50 bari muri gospel abo bose 50 bakoresheje bavuga nk'ibyo uri kuvuga uca wibaza none umugambanyi ninde umuntu adakundana ninde wowe inzigo ninde wowe ishari ninde bose ko bavuga nk'ibyo nyene barahari bariyizi kandi barahari kandi umwe wese arizi kurande rwarazi ati ndamukunda Daniela canke ndakunda ibikorwa kuko ugerageje kuraba nka visibility ihari nko kuri YouTube usanga keshi umuntu akurikiranwa n'abanyarwanda canke abatanzania canke abari Oman kimvira n'abarundi bacu bari hehe soko batatubona oya baratubona n'ibikorwa byacu barayo n'amalinki barayabona mugabo wa mutima ukudashaka ko nakatera imbere niwo uri kuratuzibira ariko nta wobuze umugambi w'Imana gushika ku mwana w'umuntu buke bizokunda ari abantu rero baba bimvira ko ikintu bimeze uko mwumvise ko ikintu cyambere randura inzigo n'ishari ahantu hari ibyo bintu wasubiriza urukundo kuko ugize inzigo rega birangira ubaye n'umurozi erega niho bitangurira iryo shiri nyawe etape ya mbere uratanga umurozi n'umunyeshari n'amahasa baravukana nshakuro gutagiza ishari mwihane rero mwihane kweri bave muri ivyo vya kuko ntibazoronka umugisha Daniela mufise igikorwa kidasanzwe ku itariki 30 mu kakaro 2023 uziko abantu batazi amezi mu Kirundi mu kakaro no kwa kangahe mukakara ukwezi kwinduki nzi ko kigira kikunanira munyonyo ukwezi kwa 11 urabize kurinda kwiyumvira oya ndabizi
aha ntumpenze gitugutu no kwica umunyonya nivyo wabitoye mufise igikorwa kidasanzwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi reka tuvuge ukwezi kw'indwi nivyo binyaruka kumva aho muzoshira ku mugaragaro filme umwamikazi Lesia nivyo no gushira habona hidden talent company ndetse no kwerekana aba lebo shasha ya hidden talent music ni management bazirekana rero abayigize ujejwe iki muri hidden talent ndeje kwakira utuganye wese ico gusa hari makuru nafise kuri umunyamabanga wa hidden talent c'est vrai bon kuba no kwakira ababa batuganye nibaza ko bigomba gusa nivyo nyene oya hari ku munyamabanga ntajejwe ivyo umunyamabanga ubushatse kuvuga iki secrétaire nyine yakira ababa baje yes niwe yakira agatahuza abantu akamenya n'amabanga ya kampani nyene none uri secrétaire ndakira abantu nk'aba secrétaire byose ariko byose ni kuba secrétaire donc secrétaire ni wa muntu yakeye abantu ugashongera ukaba muri label ya music ya hidden talent oya muri let the star shine let the star shine hari Let the Star Shine na Hidden Talent Music. Narinzi yuko Let the Star Shine iri muri Hidden Talent. Ego Let the Star Shine iri muri Hidden Talent mugabo Hidden Talent nayo irafise irindi label yitwa Hidden Talent Music. Yeah. Ni label zibiri ofete ziri muri company. Donc iyo Hidden Talent Music ni secular music. Hama Let the Star Shine nayo ni gospel music. Yeah. Ariko byose bitwagwa muri Hidden Talent Company. Hidden Talent Company. Yes. Hidden Talent ninde muyobozi wa Hidden Talent? Muyobozi wa Hidden Talent muramuzi ni Happy Riva. Happy Riva. Yeah. Sandy ninde muri Hidden Talent? Sandy ayoboye label ya Let the Star Shine niwe murongozi wa Let the Star Shine. Ano kuvuga Sanda twagwa na Riva. Yeah, atwagwa muri donc ego atwagwa muri Hidden Talent. Hidden Talent nayo gabitwagwa na Riva. Ego. Ni kuvuga Sandi atwagwa muri Hidden Talent. Hariho makuru ko tuzi yuko Sandi iyo bari we manager canke ashiramo imitahe muri Let the Star Shine canke muri Hidden Talent. Umva ko bica bitandukana. Ikirenze ku byonzi canke nuba navuze ngo wari urusaku ico ndico Sandi ni warongoye Let the Star Shine label hama Happy Riva nawe akaba arongo Hidden Talent ikaba yaravyaye Let the Star Shine. Yeah. Okay, Let the Star Shine uretse wewe wundi arimo ninde? Let the Star Shine ni umuvyeyi w'abaririmbyi batandukanye benshi imaze kurera jewe ndimfura hariho abandi hari uwitwa Edidier hari uwitwa Claria bose nabagiye barafashwa na ko tubona wewe cyane impamvu mubona jewe cyane novuga gute ngira ni kwera nsanzwe nkorera muri Hidden Talent nimva ko harimo gupendereya si gupendereya bon abandi basanzwe bafite indi mirimo bakora mva dukora hatandukanye kandi ni nkuko kuba ndi muri label ya Let the Star Shine bitavuze ko noreka gukora ivy'uwanje nk'ubu indirimbo yeruka gukorwa ya Teyamo nayikoze ku ruhara rw'iwanje nashatse kwerekana yuko nanje nakuze nibisigura ngo ndi muri label ngo nkeneye kubikura kuri label oya iradufashije turafite ikivugo kivuga ngo nuwo tanga lift niyo yihuwicaye yo bikora agenda canke ntuzoteze imbere umuntu ahubwo uzotume yiteza imbere so muri Let the Star Shine barafasha umuntu gutera imbere kugira ngo yiteze imbere umuntu amaze kugerageza ariko kwiteza imbere uteragerageza ntarimo vraiment uratera intambuko nkaje kugira harabura n'uburyo bwo kugerageza yumva abo bose mwaciye mu binyo no uragerageza parce que urabana ndakwereke nkaje akarorero je ndibuka ngitangura kuririmba natanga kuja muri studio indirimbo yanje ya mbere 2017 byaranse narateye intambuka mbere biranga 2019 ndasubira indirimbo ya kabiri iyo ndirimbo ya kabiri nakure muri studio zine
ubu iyo ndirimbo iri muri studio igira 5 byaranze sivyo nari kuba umuntu acitse intege nari kubiheba cyangwa wamenye kunezereza ariko nzoyikora kandi n'indirimbo igishe cyane nzoyikora muri studio ya 5 ni hiya nizo sohokera nizire ko studio ya 5 itazoja mu ya 6 ni ndavyibaza muri Red Star Shine bakubwira ati cyane muri Hidden Talent akubwira ati nawe hari ifiti oyeha uri karagenda pano uhagaze ni kuvuga kora ni wananirwa ni huzuze utarananirwa ntushaka kuza ngaha urerekana basi ko watanguye gukora umuntu niyo guserva ibyo kurya hama kurishe kame cyangwa guhe agusumira ibintu hamaza ateke no gira intambuko nawe ugira icyo ushoboye hama gufasha yes ndabisa ko muri Hidden Talent hari ibintu byinshi bitandukanye nko bitubwiye gusa ejo ni ouverture sivyo kwakira abarimvyi bazabari muri label ya Red Star Shine canke Hidden Talent hari ibindi bikorwa bihari ejo ejo ibikorwa bihari muri mezo yacu muzovyibonera rero ibikorwa bitandukanye hazobara abantu batandukanye bamwe n'abastar rero hari ishigwa ku mugaragaro rwa Maison Hidden Talent n'ibindi bikorwa byinshi muzobona ndagusaba kutazosiba canke ngo ucererwe ni sangapi ni saa 9 tuzuye neza tuzodutanguye saa 9 mwavyumvise adresse ni mu Kigobe kuri Kibunowa mu nyubako za Kibunowa twe dukorera hasi juste munagishika kuri Kibunowa atabona ivyapa byerekana Hidden Talent Company haraboneka d'ailleurs ukihashika ucuhabona n'umuvyeyi wawe ntazoba ari canke twabonye afishe canke cover itugaragariza yuko Sandi azoba ari ngaha azoba hari musabwe kudasiba akantu kakabije kazoba gahari nyene batanu batashiye kuvuga ariko basi ukatubwira nga kuri budget today naga akabije gahari tuzofungura tuzonywa for free ariko umuntu wese azimenya kumfuka umuntu azotekeye amafaranga akwiye n'uziyumvira kungurira kamwe nzonywa agafanta ni bon jenze ko bazonywa nyene muri za 10,000 bazabatanze ibyo bazobimenya bashitse mugabo ibifungurwa bizoba bihari ibinyobwa bizoba bihari azwara umuziki ndoririmba hari n'abandi bakinyi batandukanye bazoba bahari n'abandi baririmbyi batandukanye bazoba bahari ntukane ibintu biteguye neza cyane Daniela kuyumvira kuririmba gospel music harimo business cyangwa harimo kuvuga ati hari amafaranga ndinde muri ibi nugucanke no gutanga ubutumwa gusa turatanga ubutumwa ariko bibiri irambwira ngo impano y'umuntu irashobora kumutonga rero ndiko ndakora uno munsi ndafise jo hanje ndiko ndategura uno munsi naho bitafadika naho mbona umengo ntibishoboka ariko ni ico nizera nuko impano yanje izontunga ngo barimo target y'agafaranga y'amafaranga sikuvuga ngo ni target y'agafaranga imana yampaye impano kugira ngo imbesheho impano yanje izontunga gusa rero kandi ijambo ry'Imana ntirigurishwa oya ntirigurishwa ko iki Bibiliya kandi rero ari abantu Bibiliya ntibayigura urazima na Bible igezeko kandi ari ijambo ry'Imana hajya bavuze ati bagurisha atarenze gucamwe abantu bafasha hajya wegura nk'ibihumbi 100 none iki cyari bana gitaho cy'ibihumbi 100 ngahe niko haremwe ama sponsor hajya n'amahera nyine avuga ati ntitwa gitangira ubu ariko urabona ko bakigura ariko kandi kuma kidugibe ubugi Bible mperuka kuyibaza igeze kuri 40 combien mille cyantoye ubu ngirigeze muri 60 ibintu byaraduze kandi umvirize ndabwira ikintu kimwe nimba nshobora gukora ibikorwa ndaja muri studio ndiha amafaranga singenda nkaririmba ngo ngiye kuririmbira Imana bace bayinkorera ku buntu ndiko ndakora video ndakenera haraba ama dépenses menshi so mugihe ntaba mfise rero support zimfasha kubwanje nonanirwa niyo mpamvu tuba dukeneye support ego ako kana abantu bakitwaza iyo habaye ibiteramo cyo concert za gospel zamba basavye amafaranga ni jambo y'Imana menga ndakunze kubona izo comment gusaba amafaranga umuntu agize concert agasaba amafaranga nta caha kirimo kubera ko no mu bubare
n'amakonseri y'abandi barabarariha kandi ugasanga barisha amafaranga menshi kandi ugasanga uragiye nta n'ikintu do special ukuyeyo ugasanga mbere uvuye bagukubise ikidaci co mu mutwe ariko mu vy'Imana umengo ni vyagusa donc ntitubiha valeur aho handi hari ahantu concert bashobora kwira même $100 kwinjira kandi atari kuvuga ngo bashatse guca amahera ni ugushigikira umurimo w'Imana guha agaciro umurimo w'Imana cyane cyane ikindi kandi kuraraba ni biteramo vya gospel ni vya music zisanzwe usanga abyo bitabira cyane ari vya ibisanzwe by'umuziki usanzwe kandi bakareha menshi kandi bakareha menshi ku buryo gospel naba ari ku buntu usanga amenga biragoye kandi dufise abakristo benshi je tugaruka kuri cya kibazo cy'abakristo bacu bo mu Burundi akajambo kamwe kuri bo akajambo kamwe nobwira abarundi bene bacu icambere nkunze kuraba nk'ubu iyo hatumiwe nk'abaririmbyi b'abanyamahanga baze mu gikorane usanga abantu ari benshi ariko ari umurundi yateguye igikorane canke concert abantu bari mparu sinzi uwabarozi sinzi uwaturodi turakwiye guhinduka dukundi nkunze kubivuga dukunda ibintu by'iwacu kuko nitutakunda ibintu by'iwacu nta wundi muntu azoza kubidukundisha kandi twakunda iby'iwacu tuzobishigikira twumve ko dukwiye guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi hama bimenyekana no mu makungu kugira ngo umuntu akoze igitaramo ino mu Burundi n'abanyamahanga bakaza ako kantu ko vuga dukunda iby'iwacu duteze imbere abiwacu dushigikira iby'iwacu dushigikirane menga uri kukavuga menga karoroshe kuba iki menga karagoye kuja mu ngiro karagoye kuja mu ngiro kubera ko turaneglija iby'iwacu bavuze bati muvugishwa ntiyemegwa iwabo ni bibiri bivuga rero abarundi turamenyerana cyane umengo danira ko igikorwa kanaka none ujya nogenda kuraba iki none ariko umengo haje uwundi umengo hari sinzi ikindi kintu nk'uwe Daniela uje hanze ugakubitaho imyaka 5 ugarutse bazokumva cyane kubera bazoshobora kunyumva ko nzoba ndi mu diaspora ariko tutwaye dukwiye kumva ibintu byacu nka jewe ndi umuntu nkunze kwitabira ama evenement menshi cyane numvise ko hariho evenement kanaka mbe natumiwe mba numva shaka kubona eske abi tugeze hehe tugeze ku yindi ntambwe yahe amwe ke mba mfise nka invitation nkandi mugabo ari nk'ahantu nzi ko hariho evenement hari ikintu ushobora kwiga ndajayo ntarinze no gutumirwa kandi si byabose abarindi bose bapfa kugenda ahantu hose batabatumiye ariko ni kwa wa mutima wo gukunda ibintu by'iwanyu kuko abanyamahanga iyo baje tubona abaririmbyi benshi bagiye guhurumbira sinzi gusa n'abaririmbyi nyene ba gospel bamwe muri mwebwe canke mwese sinzi ndibuka ko yigeze kuba ikintu citwa itaragi umuriro cyatunganijwe na Sabbas je nkikibona nzi ko nza kugisanga mu babaririmbyi bose ba gospel nk'abantu baririmba indirimbo mpimbazamana canke zo gutazira Imana ariko ni itaragi umuririmbyi twaje gusanga mu bake bashoboka abandi sinababona ndibaza kubera iki babineguye baneguye wabiteguye ko cyari ikintu kizima uriko wumva objectif cyari gifise cyari ikintu ciza kubera iki mutakibonetsemo mwese mwigire hamwe iterambere rya gospel music mu Burundi kurande guwanje kuba ntabonetsemo nukura ntabimenye nabibonye mbona byabaye ndavuga ni kwera abarundi dusigaye duhisha peut-être ko ntakoresheje telefone ngo ushobore kumenya amakuru ko yari muri periode ntarefite telefone ku ruhande rwanje sinari nabimenye ariko narababaye kuba ntari impari naho ntari kuba ndumu invite canke mbane nabajye bari nari kuba muri public basi nkaraba ikintu niga ariko mu nyuma nararonderanye nabo ndababwira nti ivyo bintu muko marakora si byiza ifo kutumara twinforma twese tubimenye ubu ndimwo muri itarajya umuririmbyi baza ko mu bikorwa bikurikira nzoza ndabonekamo tuze ko edition ya gatatu menga niyo iri imbere iri bientôt nizere kuzoburimo cyane gose Daniela ikintu wavuga kubakurikirana gospel music no kurikirana ibikorwa bya hidden talent cyangwa abakiriya cyangwa abakurikirana ibikorwa bya Let the Star Shine Tuna babwira nuko ndabakunda cyane kandi badushigikire mu gukora subscribe canke s'abonner ku macano yacu turafise The Talent Media turafise na jewe ndafise ya Daniela Koze mudushigikire mudusupporting ndetse na cyane
mudu sponsorize ama finance turayakeneye turakeneye amafaranga kugira ngo umurimo w'Imana ubashe gutera imbere neza. Amafaranga murayakeneye yifashanyo canke yo kuza nka business amayunguke no yo gusupportinga umurimo w'Imana gushigikira igikorwa c'Imana. Daniela ndagushimire cyane nizere ko uri umuntu wacu muri Buja Today TV umwanya wose tuzogukenera ko bishoboka uzoduha time tuganira ibikorwa bigeze tuganiraho muziki wawe wa gospel ugeze cyane gose nibaza ko ndabanguka Jende umwana abangutse cyane upfa gukora ku rutsinga gusa mba naca ego tugushimire cyane Imana iguha umugisha namwe Imana ibahizagira.